bigaragara mu gihugu c'u Burundi, imvururu n'ibihe vy'intureka be n'umutekano muke bikabura kenshi agatima tare gakumira abakenyezi n'abigeme, bigatuma ihohoterwa ryabo riba ku rwego rwo hejuru kubera ugushaka guke kwa leta mu gutora umuti w'ingorane zatanguye kuva mu mwaka w'2015 habaye intureka hamwe no kutiyemeza gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu n'abakibamwo. Ibitigiri bitangaje vyerekana ko ihohoterwa rya kiremwa muntu mu Burundi riguma ryiyongera, hakaboneka ibitigiri vy'abakenyezi bahohoterwa biri hejuru gusumba uko vyahora. Muri iyi myaka 8 iheze, ihohoterwa rifatiye ku gitsina na cane cane ugushurashuzwa ku nguvu, kubaka ku gahato, gukubitwa, kunyarwa ubutunzi ku bapfakazi, kwirukanwa ku bigeme banse kuryamana n'abarezi n'ayandi mabi menshi. Mu ncamake, agateka k'abakenyezi kabangamiwe mu bice nka vyose vy'ubuzima bw'igihugu. Aha twovuga mu gutunganya intwaro, imibano, ubutunzi, indero, amagara y'abantu, tutibagiye ubutungane n'ibindi. Mu gihe hatanguzwa ihimiriza rimara imisi 16 ryo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi bifatiye ku gitsina mu gihugu c'u Burundi kuwa 25 Munyonyo umwaka 2023, umushikiranganje wo gufatana mu nda gushigikirana n'agateka k'abakenyezi umufasoni Imelda Sabushimike yaragarutse ku burorero buteye agahinda bwo gushurashuza ku nguvu n'ubwicanyi bw'agahomeramunwa ku bakenyezi n'abigeme. Akarorero ka mbere, umwana muto cane w'imyaka 5 Kerisiteri Iteka yarashurashujwe ku nguvu aranicwa ku Buterere. Haheze indwi zibiri, umwana w'umuyabaga w'imyaka 17 yarashurashujwe ku nguvu mu ntara ya Rumonge. Umwana w'umucuko w'imyaka 3 yarashurashujwe ku nguvu muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya. Mu bihe vy'intureka, abakenyezi n'abigeme barahohoterwa na cane cane bifatiye mu gushurashuzwa ku nguvu. Koko hari n'amahoro ubishize ahabona, uguhohotera abakenyezi n'abigeme vyararenze urugero muri no myaka. Muri uyu mwaka wa 2023, abakenyezi n'abigeme bafashwe ku nguvu barashika 352. Abana b'abigeme batoyi bari hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5, abakenyezi b'imyaka iri hagati y'imyaka 60 n'imyaka 70, n'imiyabaga iri hagati y'imyaka 17 n'imyaka 18. Ako kabi kabishe nawe kagera umutwe. Ivyo biba mu gihe abategetsi b'u Burundi bavuga badahengeshanya yuko amahoro ari umusesekara mu gihugu cose. Ibishikira abakenyezi n'abigeme atacamira vyerekana ko amahoro n'umutekano bidakwiye na gato, kandi kwihohotera ry'agateka kazina muntu atari ntambamye ikomeye cane mu gutsimbataza amahoro kuri bose. Muri iki gihe c'intureka itemerwa n'abategetsi hamwe n'abakenyezi babushigikiye, ikibazo c'agateka k'abakenyezi gisa n'icibagiwe, kandi nta kimenyetso cerekana yuko ico kibazo kizotinda kija ku rutonde rw'ibibazo nkoramutima ku gihugu muri iyi misi iri imbere. Ariko n'ubu tubandanya twerekana uruhara rw'umukenyezi mu ndinganizo y'ubuzima bw'igihugu. Iyo turavye ubuserukizi mu mice nka yose, mu nama nshingamateka, nkenguzamateka, muri leta, eka no mu bindi bice byose bigize ubuzima bw'igihugu.
Ikindi naco ni ikibazo co gutorana ku bakenyezi caburijwemwo na nyakubahwa Perezida Nkurunziza, hamwe no gukurikirana no guhana abakoze amabi yo guhohotera no gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme n'ibindi. Muri ubu butumwa umuhari n'amahoro uhamagariye abarundikazi bose kwiyemeza gutsimbataza amahoro, ariyo nzira irama kugira ngo turonke igihugu gifise intwaro n'ingingo, intwaro ibereye no kubahiriza agateka kazina muntu na cane cane agateka k'umukenyezi. Mu gihugu ibintu byosubira mu buryo, abakenyezi bazoronka ikibanza co gusaba ko amategeko akurikizwa n'agateka kabo kakubahirizwa. Ese amahoro, ubutungane, ugukurikiza amategeko no kubahiriza agateka kazina muntu kuri bose vyoba ivyifuzo vya bose. Ubu butumwa kandi nubwo umurundikazi wese ahari hose. Bavukanye, tugeze aho twifatira ingingo, dufatana amaboko kuko isaha yageze yo gushigikirana kwacu n'inguvu zikomeye. Abakenyezi benshi niberekana ugushigikirana, kubabarana n'abababaye, gutahura ibishikira umukenyezi nkawe, bizotanga inguvu zikomeye kuri uyu muhari w'abakenyezi. Dufatane mu nda, tubumwe mu guha abakenyezi n'abigeme bahohoteye ububakwe byo kudusangiza akababaro bafise, kugira bumve ko hariho ababa batahura kandi babashigikiye. Ni mu gushigikirana no kwemera kugira urunani tuzoshobora gushika ku ndoto yacu yo kubona umukenyezi yubahirijwe mu gateka kiwe no mu vyiwe, co kimwe nabo bavukana b'abagabo. Dufatane ukuboko n'ijwi rirenga dusabe ikingirwa ry'agateka k'abakenyezi, tutizosiga Uburundi uko twabusanze canke butere intambwe inyuma, kahise niko tubabarira. Irihimiriza ry'abakenyezi n'abigeme ribwirizwa gushika kure. Kubategura amategeko, kubayatora kugira ngo ashirwe mu ngiro mu nama nshingamateka, mu nama nkenguzamateka, kugira ngo habeho uburyo bukwiye mu kurwanya ubutungane butubahiriza bose. Ubutumwa butumbereye kandi uwo wese ashobora gufata ingingo ituma umukenyezi ataba inyuma mu buzima bwose bw'igihugu, bano mu gutsimbataza amahoro n'iterambere. Nyakubahwa mukuru w'igihugu c'u Burundi, banyakubahwa murongoye ubushikiranganji butandukanye, banyakubahwa bashinga amateka namwe bakenguza amateka, mukoresha ubushobozi mufise kugira ngo abakenyezi b'abarundikazi biyumve kandi bubahirizwe mu gateka kabo. Muzoheza mubone intererano itangaje mu kubaka igihugu cacu.